Kurya uguhanura kubaho katagushize isoni akagutosora atagusotoye ni nakiye inkebuzi ugukebura itagukebanije ngo wikebuke wongere unakebura abandi kandi ukiranuke kuko buri gihe udakiranutse akiranirwa. Imana ntiburanwa kuko si inyamafuti ngo ije imbere y'intahe, ariko ushaka kuyihana arayisenga kanayizera. Imana ntiyagushira hejuru ntuzoce wigira vyinshi, ahubwo aba ariyo uzorushiriza gushira hejuru kuko ariyo uzobukesha ivyo vyiza n'ubwo buntu wagiriwe. Si abantu bose ari abantu, kuko umuntu n'ufise ubuntu nayo utagira ubuntu aba ari igikoko mu bindi. Umuntu niyaguhemukira ntuzomusubirize mu ndomane kuko ubuhema ari umuvumo kugwaho no gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Nimba ushaka kumenya ko gutegeka vyoroshe uzobigeragereze ku rurimi rwawe, ni washobora kurutegeka uzoheza umenye ko no gutegeka ibintu n'abantu wo bishobora. Hari abantu babiri bo kuzibukira umuntu agutesha umwanya no kwigisha ikibi kuko abo bose bameze nk'igihome kikuzibira gutera imbere. Hari abantu bambabaza kandi bakanambabaza cane, n'abantu bankisha abantu abandi kuko amaherezo yabo bankwa n'Imana. Ubuzima bw'umuntu atagira urukundo n'impuhwe bumeze nk'ubw'ingenzi zitwawe n'umudereva w'impumyi kuko umwanya n'umwanya bushobora kuzimangana. Inkozi y'ikibi cyo kimwe n'umukoresha mubi nasanze bari mu bantu barangiza nabi kuko bose bapfa ntibibukwe kandi vyabo birangirana nabo. Ubuzima bw'umuntu aryoherwa n'utw'abandi ni nk'ubw'ingurukizi yagasariye ku kindi giti kuko bene ubwo buzima butagira ishimikiro. Umuhungu niyaza kukuresha uzomubaza ico afise, uzokuratira amatungo n'igihagararo ntuzomushira amakenga, nayo uzokuratira imigambi myiza n'Imana izomufasha kuyigerako ntuzumwiteshe. Urukundo rukwezwa n'amaso rumeze nk'ishurwe ribengerana mu gatondo ryacibwa ko n'akazuba ko kumutaga rigakabirana. Umuntu niyakubwira ngo ndagukunda uzomwishura turakoze, hamuheze utega iminsi iryo jambo niritaherekezwa n'ibikorwa azoba yarakubeshe kuko atarukundo rutagira utwigoro. Urukundo rugereranwa n'ishurwe kuko ishurwe ridatoha rituhiriwe, ni nako urukundo rudakomera rudakomejwe. Umukobwa ashira isoni cyo kimwe n'umuhungu w'amanyama bameze nk'umuntu agendana uburwayi bwo mu mutwe kuko abo bose abantu babahunga. Umukobwa yiyandarika ameze nk'inyoni yarika ku gitoke gikomeye kuko umwanya n'umwanya hakurikira amarira no kwicuza. Umuhungu w'igihumbu amaherezo yiwe apfa yipfuza kuko aba yasesagura inguvu ziwe mu bitagira umumaro hakuzikoresha mu kwiteganiriza akazuza keza. Ubujyajya n'ubusuma vyerera bake, nico gituma haguta ubwoko wojya biki ukaryama kare. Ni wagirwa ubuntu ukamererwa neza canke ugatera imbere ntuze wibagira uwo mwasangiye inyabutongo kuko wibagiye uwo bagoranwe ameze nk'ukize malaria agaca tumusegetera. Uwuriye canke akirengagiza abo bavukana ameze nk'umubura bwenge yihekura kuko abo bose bataba bazi iyo bava niyo baja. Ni waja kuresha umukobwa akakubenga uze wisuganye ku mufuko, ni wagaruka akakubenguka uzoheza umenye ko atari we wakunze ahubwo azoba akunze ico ufise. Kurya uwiyahuye atababarirwa ni nako ugambanira igihugu n'abamwibarutse atababarirwa kuko bose bafatwa nk'abiyatsa ubuzima. Ukazobona umusaza ahumbisha imiyabaga uzomwita ikivume kuko abasazanye ubujuju abandi basazana ijambo. Ntuzukora ikosa ryo gusuzugura akazi ngo nuko gaciriritse, ahubwo uzogakorana urukundo n'umwete kuko akazi gaciriritse ari nako kagushikana kugakomeye. Abubakanye bacana inyuma bameze nk'abakehabwenge bahuriye ku mfungurwa maze bagatanguranwa no kuzisesa hasi bibaza ngo hari uhava zimba uwundi. Ububwira uwumva ntavunika nakana imvuzi gwiza amatene gwiza uburyohe bw'ijambo. Reka nigira usigara uribazo nihe inyishu kuko ndutayihizo kwiha. Erega wankabangwa ntiwankazana ndabe kandi wanse kumva ntiyanse no kubona.